Imana iguhezagire wowe ufashe akanya kugira ngo ubane nanje muri iki kiganiro. Ndi Yasher Niyonizigiye, ndabandanya nganira nawe ku majambo avuga ku buzima bw'umwigisha wa Kristo, ivyo nk'abakristo nk'abigishwa ba Yesu dukwiye kwitwararika mu buzima bwacu bwa misi yose. Ndaguhaye kaze rero muri kino kiyago kandi nsaba ngo Imana ivugane nawe. Mu kiganiro c'imbere y'iki naravuze ku ubuzima bwiza, une vie réussie mu gifaransa, icarico nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka, aho twasanze vy'ukuri umuntu abayeho neza, umuntu yabayeho neza ni umuntu yamenye Imana, akamenya ivyo Imana ishaka, agaheza akabigenderamwo. Twarabonye ko abantu benshi bakunda gushira imbere ibintu bifadika muri ubu buzima bwa hano kw'isi, ariko birya bifadika naho tubikenera mu buzima bwa misi yose, sivyo bituma umuntu abaho ubuzima butunganye, ubuzima bw'amahoro, ubuzima bw'umunezero no kuroranirwa, kuko umuntu arashobora kubironka ariko agatakaza ubugingo, kandi ico ni ikintu kibi cane, kuko ibiri inyuma y'urupfu, ubuzima bw'inyuma y'urupfu ni ubuzima butazoshira, ari naco gituma ivyo umuntu yaronkeye kw'isi iyo atakaje ubugingo hazogera igihe ntanibuke ko yigeze kubironka. Ariko umuntu abayeho yubaha Imana muri vyinshi no muri bike, akagumiza umutima wiwe ku Mana, aba mu mahoro akiri hano, aba haroraniwe akiri mu buzima bw'aha kw'isi, ariko kandi n'inyuma y'ubu buzima naho hari ivyiza vyinshi bimurindiriye. Rero muri kino kiyago ngiye kuvuga kurindi jambo Imana idutegeka, Imana idusaba nk'abakristo, nk'abigishwa ba Kristo, kunezerererwa ukumererwa neza kw'abandi. Iri jambo turaza kuriganira ko twisunze amajambo intumwa Pawulo yandikiye abakristo b'i Roma mu gice c'12 ku murongo wa 15, aho yanditse avuga ngo munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira. Niwabona uwundi anezerewe nawe uzunezeranwe nawe, niwahura n'uwuriko ararira afise ibimubabaje uzubane nawe muri ivyo bihe vy'umubabaro. Iri jambo riranyuranye cane n'ivyo tubona n'ivyo twumva biba mu bantu, ivyo abantu bakunda kugira iyo babonye umuntu amerewe neza, umuntu afise ikintu kanaka ciza kumbure badafise, aho usanga abantu benshi baca bamugirira ishari, bakamuvuga nabi, bakamugirira umutima mubi. Iki kintu co kugirira ishari abantu kubera ivyo bafise, kubera ico bari, kubera ivyo baronse, ni ikintu kigwiriye cane mu bantu, ku buryo mbere niyo umuntu ariko aranezeranwa n'abandi, dufate habaye umunsi mukuru, usanga hariho ababikorana uburyarya, ugasanga vy'ukuri imitima yabo ntinezerewe kubw'umunezero w'uwo muntu, babijemo kubera batumiwe, nta kundi vyari kugenda, kumbure n'abagenzi canke bari mu muryango umwe, ariko mu mutima wiwe abitseyo inzigo, abitseyo umutima mubi. Iki gikorwa co kugirira inzigo abantu kubera ivyo bafise, kubera ivyo baronse, kubera ivyo bakoze, ni igikorwa ca Satani. Satani niwe wenyine afise uwo mutima mubi wo kubabazwa no kubona umuntu amerewe neza. Uko bigenda, umuntu yugururira ubwenge bwiwe n'umutima wiwe Satani, maze nawe akamushira mw'iryo shari. Iryo shari hari igihe rivamwo urwanko, urwo rwanko rukavamwo amajambo mabi, mbere rimwe na rimwe hakavamwo n'ubukozi bw'ikibi. Hariho abantu bagize ivyago, bagize ingorane, bakorewe ikibi, batuririwe ivyabo, basahuwe ivyabo, bishwe canke babuze ababo, bariko barazira ikintu ciza bakoze canke ibintu vyiza bakoze canke bari bafise, vyateye ishari ababanyi babo, abari babegereye, mbere rimwe na rimwe no mu bagenzi birashobora kubaho. Ni ukuvuga rero ko uru rugendo rw'ishari ni urugendo rujana ku kibi. Hanyuma ikibi naco turazi iyo gituruka, ntigituruka ku Mana, gituruka ku mwansi w'ivyiza, gituruka ku mwansi Satani. Rero tuvuze yuko abantu bemera ishari rikababamwo, basharika abandi kubera ivyo bafise canke ico bari, tuvuze ko abo bantu bahaye ikibanza Satani mu mitima yabo, nta kubesha kuba kurimo. Ariko turetse ko ari igikorwa ca Satani, ni n'igikorwa c'akameremere, ka katima k'umuntu atazi Imana, ka kandi gakunda icaha, gakunda kugarariza Imana. Bitangura ari ukutanezerererwa kumererwa neza k'uwundi muntu, bikaza kurangira bivuyemwo ivyaha. Ivyo nivyo vyashikiye Kayini,
yarabonye mwene wabo ingene kimazi ciwe cakiriwe n'Imana, aho kuja kumubaza ingene we yabigenjeje kugira ngo nawe akore gutyo, ahubwo yiyumvira kumwica. Mbere n'Imana yaranamuhanuye iramubwira iti burya hariho icaha kikurindiriye kibunze ku rugi rw'umutima wawe, ariko urashobora kukinesha, ntutegerezwa gusesa amaraso. Ariko murabizi ntiyavyumviye, ivyo Imana yamuhanuye ntiyavyemeye, yaraheje arica mwene wabo, maze bimugira kwinkurikiza. Rero sinifuza yuko iki kintu naho kimenyerewe, naho kigwiriye, sinifuza ko tumenyera kugifata nk'ikintu gisanzwe. Iki ni icaha kibi cane, ni icaha gishobora kuvamo ubwicanyi, kandi noneho caramaze kuvamo ubwicanyi. Muri Bibiliya turabibona, no muri kahise k'abantu turabizi ko hariho abantu bishwe kubera ishari bagiriwe. Hari ico Imana rero yiteze ku bantu bayo. Imana irazi aho twakuriye, irazi ivyo twakuriyemwo, irazi ivyo turimwo, irazi ivyo tubona, mugabo ntiyipfuza ko tugengwa n'ivyo tubona, ntiyipfuza ko tugengwa n'ivyo twakuriyemwo. Ni Imana ifise ivyo yiteze ku bantu bayo, kandi ivyo bintu yiteze ku bantu bayo Imana yarabihishuye. Ni ukuvuga ko tudafise imvo yo kubaho nk'uko umenga Imana ntaco yavuze. Ijambo ryayo rirahari kugira ngo ritwigishe, riduhanure, ritwereke inzira ikwiriye n'inzira idakwiriye. Ico Imana yiteze rero ku bantu bayo ni ukumera nkayo. Imana irivuga muri vyinshi, ariko inzira imwe, kimwe mu vyo Imana yivuga ko ni umutima wo kugira neza ifise. Hariho amajambo Yesu yavuze ariko arigisha, afatiye ku karorero, avuga ngo yariko arigisha abigishwa biwe kuba abantu bagirira neza abantu bose, bataravye ngo nukubera yangiriye iki canke ndamwiteze ko ikindi kintu kanaka. Kugira umutima ukorera iciza abagikeneye bose utavangura. Hanyuma aca aravuga ngo nimurabe na So wo mw'ijuru ingene akora, iyo arungitse imvura, imvura ntigwa mu mirima y'abagororotsi gusa. Imana ntigirira neza abayisenga gusa, ntigirira neza abatunganye gusa. Hariho urugezo rwo gukora neza kw'Imana rwerekeye abantu bose. Abahinga nivyo bita ubuntu bwo muri rusangi. Hariho ubuntu Imana itugirira twese, itaravye ngo turayizi canke ntituyizi, turayubaha canke ntituyubaha. Nico gituma umuntu ashobora kuba atakijijwe, atazi Imana, ariko Imana ikamuhezagiza amagara meza, ugasangana umuntu agwara gake, ugasangana umuntu afise umubiri umeze neza, canke nawe ugasangana umuntu ibikorwa akora biratera imbere, ugasangana umuntu afise umwete, ugasangana umuntu w'ishaka, afise imbere n'ikiganza ciza, agatera imbere mu bikorwa vyiwe kandi adakijijwe. Kubera iki? Hariho ubuntu bwo muri rusangi Imana itugirira twese, hakaba na bwa buntu rero bujana ku gakiza. Ubu buntu bwo muri rusangi, ukukugira umutima mwiza ku bantu bose, nico Yesu yariko arabwira abigishwa biwe ngo nimube agahore nka So wo mw'ijuru. Nimube agahore nk'uko So wo mw'ijuru ari agahore. Afatiye kuri ka karorero k'ukuntu Imana ireka umuco w'izuba ugashikira abantu bose, hanyuma n'imvura iguye ikagwa ku bantu bose, ntigwe mu matongo y'abagororotsi gusa ngo bari bo bonyene baronka ivyimburwa. Imana rero uku kuntu imeze niko ishaka ko tumera. Imana ntinezererwa nuko umugorwa agorwa. Niyihana ntibikora kubera iba iryohewe no guhana, inezerejwe no guhana. Ibikora kubera umuntu yagagaje akaguma mu vyaha yarabimubujije, hakagera igihe nk'umucamanza agororotse itegereza kugira ico ikoze. Murazi yuko abavugishwa ba kera hariho abo yavugishije, iravuga ngo sinezerwa nuko umunyavyaha azira ivyaha vyiwe. Nico gituma yarungika abavugishwa kugira ngo bahanure Abisirayeli bagaruke bave mu vyaha. None rero iyi Mana imeze uku, iyi Mana ifise umutima mwiza, iyi Mana inezererwa no kubona abantu bamerewe neza, iyi Mana itanezerezwa n'ikibi, iyi Mana igororotse niyo iriko iratubarira ngo namwe nshaka ko mumera gutyo. Sinshaka ko munezerezwa no kubona abantu bagowe. Ntimuba abantu bafise umutima mubi bababazwa nuko umuntu amererwa neza, ahubwo mumere nkanje, uku nanje nipfuriza ivyiza abantu aba ariko namwe mumera, kandi iyo umuntu amerewe neza munezeranwe nawe ataburyarya burimwo. Nimba muriko muramukeza, kuko umukeza kukuri kuvuye ku mutima, ntibibe ibintu vyo kwigirisha. Ni kubera iki dutegerezwa canke dusabwa kumera nk'Imana?
ni kubera iki dukwiriye kunezerererwa ukuroranirwa kw'abandi, mbere bishobotse tukanabigiramwo uruhara. Hariho ibintu bishika kuri bitanu nashaka kuvuga. Ica mbere nuko mu buzima ukuntu Imana yabutunganije ntidushobora kuruta abantu bose mu bintu vyose igihe cose. Abantu bagwana intambara yo kugirira inzigo abandi kubera ivyo bashitseko, n'abantu bafise ikinyoma bemera mu bwenge bwabo, n'abantu babona ubuzima nk'uko umenga nihiganwa, ukamenga bobo bakwiye kuruta abantu bose, bigatuma rero iyo umuntu afise ico abarushije bica bibagora. Ariko uko gutahura ubuzima gutyo ni ukwihenda cane. Nta muntu n'umwe, nta n'umwe ashobora kurusha abantu bose ibintu vyose igihe cose. Umuntu wese yama afise ivyo arusha abandi, hanyuma abandi nabo bakagira ivyo bamurusha. Ubuzima nuko bumeze, ntidushobora kubuhindura. Umuntu atiyumvira gutyo, umuntu adafata ubuzima gutyo, niwe ariko arihenda, kandi umuntu nk'uwo niwe azogira ingorane, uretse ko azozitera n'abandi. Ni nka kurya kw'iri tegeko rigenga ivyaremwe rivuga yuko iyo ikintu kiremereye ukirekuye kirakoroka kikaja hasi. Aha ndiko ndavuga hano ku isi, ugiye mu bindi bice vy'Imana yaremye hari igihe usanga bitameze gutyo. Ariko murabizi mwese, ntushobora gusimba hejuru ngo ubandanye uduga, iyo usimvye usubira gukoroka. Iryo tegeko nuko rimeze, Imana yarishize mu vyo yaremye gutyo. Nta muntu n'umwe ashobora kurihindura. Utaryubahirije urakoroka kandi urashobora kuvunagurika. Kandi murabona yuko nk'abantu bazi ubwenge, ivyo bintu turavyitwararika, ntidupfa gusimba ahantu hariho hose, urabanza ukaraba ingene hangana, kuko turazi yuko usimvye urakoroka. N'iri tegeko mpejeje kuvuga tworigereranya n'iryo. Ntaco bimaze kwirigura mene ku mutwe ngo nakarandushije, kuko nawe hariho ivyo umurushije, kandi naho uwo muntu yovaho hazokwama hariho abantu bakurusha. Nta muntu n'umwe ashobora kurusha abantu bose ibintu vyose. Ushobora kubarusha amafaranga bakakurusha amahoro n'umunezero mu muryango wabo. Ushobora kubarusha icubahiro bakakurusha amagara meza. Imana yaratunganije ibintu ku buryo ata muntu n'umwe yigera aruta abantu bose. Rero ntaco bimaze, ntaco bifasha kugirira inzigo umuntu akurushije ikintu kanaka, kuko nawe hariho ico umurushije. Nimba hariho abantu bakwiye kugirirwa inzigo, nawe wobamwo, kuko nawe nturi inyuma y'abantu bose mu bintu vyose. Ica kabiri, iyo umuntu afise ikintu akurushije ciza, ntaba azibiye umuhora w'umugisha wawe. Nimba hariho umuntu ateye imbere mu budandaji akakurusha nawe uri umudandaza, ivyo ntibisigura ko wowe utazotera imbere. Bisigura ko hariho we amahirwe yagize mu bikorwa vyiwe bivanye kumbure n'ibihe ariko arakoreramwo n'ibindi, ariko nawe ivyawe birahari. Burya nta muntu ashobora gutwara ivyo wundi, uretse nyene abasuma bajya baza bagaterura bagatwara ivyo wundi muntu. Iyo umuntu akoze ataco yakwivye, ataco yagutwaye, maze agatera imbere, urya ntashobora kukubuza gutera imbere wewe. Ahubwo mwigireko, rondera kumenya ingene abigenza, mukureko ubwenge, mukureko ivyotuma nawe ushobora gutera imbere. Ugutera imbere kumwe ntikuzibira imigisha y'abandi. Ntibikenewe rero kubirigura mene ku mutwe, wewe bandanya ukora, bandanya mu bwizigirwa, ivyawe ubundi musi bizofata umurongo. Ica gatatu, kugirira abantu inzigo biratwonona, bidushiramwo umutima mubi, bituma tuvuga n'amajambo mabi kuri abo bantu. Ayo majambo mabi mbere agashobora no kuvamwo ibikorwa bibi. Umuntu wese afise inzigo ni umuntu aba ariko aronona umutima wiwe. Iyo uzanye inzigo mu mutima wawe uba uri kurirukana mpwemu yera. Mpwemu yera ntabana n'umuntu ameze gutyo. Imana ntiba mu muntu ameze gutyo. Imana irashaka ko, igituma ivuga ko ishaka ko tumera nkayo, no kugira ngo ubucuti bwacu nayo ntibutosekare. Iyo rero dutanguye kwakira uwo mutima mubi w'inzigo muri twebwe, tuba turiko turakuraho ubu bucuti bwacu n'Imana, tuba turiko turabusambura. Ica kane, kugira inzigo bigwiza urwanko mu bantu. Iyo umuntu wamwishizemwo nabi, ukamugirira iyo nzigo, umutima mubi, utangura kumuvuga nabi. Uko umuvuga nabi niko hariho abavyumva, bamwe bagafatanya nawe, abandi bakakubona nk'umuntu mubi. Ugaca usanga abantu bariko baravyura urwanko ruriko ruraduga hagati mu bantu, mu miryango, mu bagenzi, mu bakorana, bitewe na ya nzigo yawe. Witwararike nk'umuntu w'Imana kutaba inkomoko y'ibintu bibi mu bantu. Iciza nuko aho turi hagwira amahoro, hagwira umwumvikano, hagwira ukumererwa neza. Ntidukwiye kuba abantu bazana ikibi mu bantu. Ico ni gikorwa ca Satani. Ica nyuma, kugirira inziga abantu
bituma vy'ukuri tuba ibikoresho vya Satani. Satani acaronka aho yinjirira aciye muri iyo nzigo yacu kugira ngo agirire n'aba bantu abatandukanye, abankanishe, amajambo mabi agwire, mbere n'ubukozi bw'ikibi bube nk'uko nabivuze mu ntango, n'abapfa barashobora no gupfa biciye kuri iyo nzigo umuntu yagize, ugasanga birakwegeye abantu ataco bazira, bakagira ingorane, bagakorerwa ikibi kubera ya nzigo yahavuye noneho ivamwo ibikorwa bibi. None rero ijambo ry'Imana riradusaba ngo tuba abantu banezerererwa ukumererwa neza kw'abandi, kandi ndakwinginga ngo wisuzume urabe uko uhora ubigenza. Iyo hariho umuntu akurushije ikintu kanaka, ibintu kanaka, wumva umerewe gute mu mutima? Niwasubira kumva akantu k'inzigo, uze utakambira Imana iguhe kubinesha, ahubwo unezerwe, ubasabire n'ivyiza mbere biruta ivyo baronse, kuko uko uzogwiza ivyiza muri wewe niko uzobigwiza mu majambo uvuga, niko uzobigwiza no mu bikorwa ukora, niko n'ahantu uri hazogwira iciza. Imana iguhezagire ku kanya wafashe, yizera yuko hariho ico wabwiwe, hariho ico wigishijwe, ibisigaye ni uko ugenda ukabishira mu ngiro kugira ngo amajambo y'Imana ashobore kuzana ihinduka mu buzima bwawe. Urakoze, Imana ibandanye kuzigama.